tekane nta gihugu na kimwe cyo muri ino East Africa cyo kenera u Rwanda kubera u Rwanda nta kintu na kimwe do special bafise bo kwiratira isi. Ingwano iriko iraba muri Kongo ngo yose ngwisotera ngo irondera ngo gufata u Rwanda. Kongo yasavye ubufasha bivanye n'amasezerano bifitene n'u Burundi, yasavye ubufasha igihugu cy'u Burundi ati ngo mudufashe. James Kabarebe rero yashoboye gushikiriza avuga ngo ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ngo ni batayo 19, batayo 19, ngo batayo imwe yose ibirimo abasirikare 800, ariko nabakibagiza yuko umugwe M23 urimo Abaganda, Abakenya n'Abanyarwanda hamwe na Red Tabara yavuye ngaha mu Burundi. Yashatse gusigura yuko abapresident bose abo bakuru b'ibihugu Burundi wa Kongo yo migwi yose ngo ababatwara bose ngo nta bwenge bafise, Kongo yabafise ubwenge ngo u Rwanda ngo borufashe ngo ku munsi umwe wonyene. Imbere yuko ndabahereza amakuru yizewe ari update abantu benshi barayamenya ya Kagame kuba gushika kuri no saha ataraboneka, reka manze ndababwire amajambo umushikiranganje w'u Rwanda James Kabarebe aherutse gushikiriza abene gihugu aho hari mu nama yaba shinga amateka, sinzi ko babita bashinga amateka nabone, ariko inama y'abakuru b'indongozi z'u Rwanda aho yarirongowe na James Kabarebe, aho hari nyuma yaho aviriye mu gihugu cy'u Buganda muri ya nama y'abajejwe y'abakuru bakarere ka EAC. Inama yarirongowe na Yoweri Museveni. Amajambo James Kabarebe yashoboye gushikiriza sindinda kuyabazanira ngaha, ariko ndazi abenshi murashobora kuba mwara yahawe mwara yumvise kuko namajambo akiri mabisi cyane, akimota ubushasha cyane. Aho James Kabarebe ugerageje kumva ingene ashikiriza discours ariko aravuga, urumva neza yuko ari abantu bashaka kwereka bene gihugu b'u Rwanda yuko u Rwanda rutotezwa canke u Rwanda ibindi bihugu birukeneye. Ariko ico no mumenyesha nuko na tekane nta gihugu na kimwe cyo muri ino East Africa cyo kenera u Rwanda kubera u Rwanda nta kintu na kimwe do special bafise bo kwiratira isi canke ibindi bihugu basanzwe bahanura urubibe canke bisanzwe biri kuri no mugabane w'isi. James Kabarebe n'ubwoba bwinshi no yashikirije ati ngo ingwano iriko iraba muri Kongo ngo yose ngwisotera ngo irondera ngo gufata u Rwanda, ngo iba vyose biba kugira ngo bafate ngo M23 bayisunikire mu Rwanda hama ngo vyorohe ngo u Rwanda barufate. Aho yadondaguye imigwi imwe aravuga yuko ubu igeze ku migwi 6 ariyo migwi irikiragwana n'umugwi M23. Ndamanza ndababwire ukungene iyo migwi ukungene yayivuze, cyarababwira umugwi M23 imigwi irimwo muri M23 hama muce mutahura kino kintu. Murazi neza ko ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, murazi neza yuko igisirikare cya Kongo kirazibira kirikingira, murazi neza ko Wazalendo batashobora kwemera kwicwa nk'impene mu gihe nabone bafise ingene bo kwigwanira. Murazi neza yuko muri Kongo Kongo yasavye ubufasha bivanye n'amasezerano bifitene n'u Burundi, yasavye ubufasha igihugu cy'u Burundi ati ngo mudufashe. James Kabarebe rero yashoboye gushikiriza avuga ngo ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ngo ni batayo 19, batayo 19, ngo batayo imwe yose ibirimo abasirikare 800.
cyo harura abo basirikare. Aba wazalendo ngo bararenga ibihumbi 50. Aba wazalendo ngo bararenga ibihumbi 50. Ngo igisirikare ca Kongo kirarenga ibihumbi 30. Ngo hariho n'undi mugwi yagenda aradendekiranya ngo ibihumbi 70. Bisigura yuko ngo ari umugwi ngo n'abantu benshi cyane bariko bagwana n'umugwi umwe. Ariko nabakibagiza yuko umugwi M23 urimwo Abaganda, Abakenya n'Abanyarwanda hamwe na Red Tabara yavuye ngaha mu Burundi. Ivyo bintu rero we yabishikirije ashaka kwereka Abanyarwanda yuko imitwarire y'ibindi bihugu atabwenge ifise, kuko ijambo yahereje ko yavuze ati ngo iyo migwi yose uyifise ngo vyokorohera cyane gufata igihugu cari cyo cyose nga muri Afrika, bivanye ngo n'uyo muntu nguyo mutware wabo ubwenga bafise. Urumva iryo jambo bisigura yuko yashatse gusigura yuko abapresident bose abo bakuru b'ibihugu Burundi wa Kongo yo migwi yose ngo aba batwara bose ngo nta bwenge bafise, ko ngo bafise ubwenge ngo u Rwanda ngo borufashe ngo ku munsi umwe wonyene. Ivyo atishwe reka tuzobigaruka ko hanyuma. Ariko rero President Kagame Abanyarwanda baramusaba bati ja kuri mikro uyivugire wewe nyine ubwawe tumenye dutahure neza yuko ukiri muzima canke utagwaye wagaragaye ku butaka bw'u Rwanda. Uno munsi Paul Kagame aho bigeze asigaye ava mu gihugu cy'u Rwanda atanasezeye, asigaye ava mu gihugu agenda agaruka adasezeye. Ariko ivyo vyose abahinga n'abasesanguzi barabimenye yuko Kagame atari mu gihugu cy'u Rwanda, kuko hirya jo hasohotse video ngo yakiriye ngo mu ex-president wa Nigeria wahoze atwara igihugu ca Nigeria amwakiriye. Ariko ivyo bintu vyagiye kugaragara mu nyuma yuko ari vya kera atari vy'ubu. Abanyagihugu b'u Rwanda rero basaba bati natwise dusaba duti President Kagame w'u Rwanda nimba kiri muzima, nimba koko yagaragaye ku butaka bw'u Rwanda, naje kuri mikro ashikirize ijambo bamwiyumvire neza, bavuga ati ego mukuru w'igihugu cacu arahari. Abanyarwanda bariko bikina matavu hirya nino, ariko no bamenyesha yuko batojyama bajyamire kuko mukuru w'igihugu wabo ageze aho umwasa ashaka. Murakoze cyane.